nyinshi kandi inyishu zanje ntizitandukanye gose nizo abo turi kumwe bamaze gutanga. Jean Claude yagize ati ivyabonetse muri n'amashinga amateka ntawo bitangarira mu gihe yabonye ingene integuro y'amatora yose yari yagenze. Ico twaramaze no kubivuga mu kindi kiganiro hano, nukuri ukabivuze sinobigarukako. Hanyuma carambaza akabaza ati ubwo iyi nama nshingamateka uko tuyibona izoshika ku musozo? Ni ikibazo umuntu ashobora kwibaza, nta nyishu dushobora kukironkera kuko bene ivyo umuntu abibona bibaye. Mugabo ikintu nkunze kubwira n'aba basendefite bo nyene baba bibaza ngo bakomeye mugira ibintu bene ibi, kenshi iyo wibagije ngo wirukanye abatavuga rumwe nawe, abari hanze ukabirukana, kibaza ko uza gukomera kubera ko usigaye uri wenyene. Ico uza gusanga mu nyuma cabaye nuko opposition uyisanga iwawe nyene mu nzu iwawe, muri wa mugwi wawe niho iheze ikimukira. Ubwa mbere bashobora kumbure guhuza bavuga ngo tugiye kugwanya kiriya, ariko mu nyuma ikizoba nuko hagati yabo ariho hazotera haba ugutandukana kubera ko nta kibahanze basigaranye, bibona ari bo nyene hagati yabo hace haza injyane. Kandi mu vyo bakora karenganyo kagirirwa bo hanze kagirirwa nabi indani. Rero abo b'indani hazotera buke buke haduga amajwi no muri bo nyene agira ivyo yanka, canke abagira bati mutujyanye mwenyene natwe turakumiriwe. Ntibizobura urugero bizogera ko nigo ntazi ko bazoshikaho basekana nyene bimwe biboneka, nuko bizoguma bifukera nkuko tubibona. Sinshobora kumenya umwanya vyoba bizofata, ariko sinkeka ko impera n'imperuka no hagati yabo hazotinda hakabaho ingorane zikomeye. Hamwe urabona ubu ingene bagerageza kuzitorera umuti, ni bimwe vyo kurondera kwicana, ni bimwe vyo kurondera guhana amasumu, ariko hanze bakatubwira ko bari kumwe, mugabo mu kinyegero umwe wese ariko ararondera ingene asunika uwundi. Birashobora kuzogeraho bitinda bikavuga nyene bikaboneka, canke hakabaho n'uwundi mugwi ugira gatatu waduka wo muri bo nyene bakavuga bati akajagari kanyu karafise aho katugeze, turaba uko tubihagarika. Ico naco nyene ntawo kwibaza ko kitoshobora kuba hagati yabo nyene. Rero noba ngira mpfumure mvuze ngo ndemeje ngo bizomera uku, mugabo ni ikintu kiboneka ko gitegerezwa gushika hamwe bobandanya bameze uku, na cane cane ahantu burya bafise ikibazo gikomeye cyane muri CNDD-FDD ni ukuba badafise inyishu ku bibazo by'ubutunzi. Intwaro z'agahotoro mw'isi ni nyinshi cyane, intwaro z'agahotoro ziriho nyinshi mw'isi, muri Afrika n'ahandi ziriho, kandi zishobora no kubandanya zigakomera, zigashobora no kugira n'ico zimariye ibihugu. Ariko iyo izo ntwaro zidashobora kuronka umuti ku bibazo nyene bihanze abanyagihugu nk'ivyo kubaho, aho haratinda hakabaho ingorane ikomeye. Rero uko tubabona nimba bazoguma bameze uku, ubutunzi bw'igihugu ukabandanya bubapfana gutya, aho nta nkeka ko hagati yabo hazotinda hakaduka ikindi kibazo gikomeye. Hanyuma yagize ati hokorwa iki? Mbona ari benshi n'abakurikiye bose nico bagiye baragarukako. Hariho abavuze uko bibaza twobigenza, hari abagira bati ururimi bumva ni rumwe gusa, ni gisirikare, abantu nibafata inkoho bagende barase iyo leta. Co conyene ntigikwiye kukivuga gutyo, nico conyene kubumva inyishu ko ari iyo nayo nyene ntikwiye, kuko uravye muri iyi myaka 10 duhejeje abafashe umuheto ni benshi. Abavuze ko bafashe umuheto, imihari Red Tabara, twarumvise Forebu, harabayeho FPB, harabayeho n'iyindi. Ni ukuvuga ko inyishu atari ukuvuga gusa ngo hariho abantu bafashe umuheto, ni ukuvuga ko ico gihe hari ikiba naho nyene cari kibuze. Uravye aho bishika bagafata umuheto hanyuma bakagira ico bashitseko, kenshi ntibahera kuvuga umuheto. Urugamba rw'ibihugu ivyo vyose ubwa mbere n'urwa politike, hanyuma
abantu bashoboye kubaka urugamba rwa politike ruboneka rufise intumbero bumvikanye ko ibyo bashaka gushikira, niho hategerezwa kuva ingingo muri rwa rugamba rwa politike rwubatse neza, niho hava ingingo igira iti twagezaho tubona ko atayindi nzira n'imwe isigaye, dufashe ingingo yo guca muri lutarme. Ariko nabonye abantu benshi iwacu ingene bigenda bipfa, hatangura kuvuga ngo ni ugufata umuheto, hanyuma biyumviye gufata umuheto babone kwiyumvira none uwo muheto kubera iki, ugasanga inyuma y'ubwo rugamba rw'umuheto nta ideoloji iriho, nta vyiyumviro bishemeye biriho. Rero igihe cyose abantu bazohera kwiyumvira gusa ngo ni ugufata umuheto, ikibazo kirakomeye kirakomeye. Hategerezwa gutangura kumbure biciye muri kimwe cyamaze kuvugwa na bamwe bati abantu nibahure, abantu nibadefinise, batomore neza ibyo bashaka gushikira, bamaze kubibona habeho nk'iyo resolution kuboba babona bakibona gutyo, kuko nico mukimenye ko hazokama hariho abatavyumva co kimwe. No mu bihugu byose muri kahise k'ibihugu hose hamye hariho abavuga bati n'umuheto, n'abandi bagira bati hariho iyindi nzira. Ntihagire uzokwihenda ngo birashoboka ko umunsi umwe abarundi bose bazovuga ico kintu, ntibishoboka. Hazokama hariho abavuga inzira imwe n'abavuga iyindi, ariko kandi iyo biravye ibihugu maze kubisubiramo kenshi ku buryo navuze nti usanga umuntu ariko arisubiramwo, usanga mu nyuma vyatumye ibihugu bikira vyavuye kuri izo mpande zose. Yaba bavuze umuheto bakanawufata, n'abandi barondeye iyindi nzira, usanga ico bamwe bakoze n'ico abandi bakoze in fine mu mpera igihugu kugira gikire vyakijijwe n'iki, usanga vyavuye kuri izo mpande zose. Rero aha sinkunze kwishura bene uko ngo ni ikintu kimwe umuntu avuga ngo murumva inyishu niyi, ejo tuvyuke tuja kuri ico bizoba biheze. Ntibikunda, aho tuzoba turi hahandi nyene ataco turiko turashikako. Ngo icumbiro ngira novuga gishasha ngaha naco nyene maze gucishamwo ngomba nongere ko nigiki, vyokunda ko abantu basubira kwiyumvira ko tudafise amarezo sosio. Hageze kwiyumvira bene ibi bintu vyo gukiza igihugu, vyokunda abantu ko biyumvira ko tudafise space, vyokunda ko abantu biyumvira ko tudafise Twitter, vyokunda ko abantu biyumvira ko tudafise Facebook. Hanyuma mu kwiga ivyo bintu bikigwa, abavyiga bose bakavyika bafata ko batagifise space, batagifise Facebook, batagifise na Twitter. Aha ngoma nabwiye kwiga ijya ntwaro inguvu zayo ahantu ziri, ugiye uraraba ibyo abantu bose batunganije bikapana, inguvu zayo zihagaze mu iperereza. Inguvu za CNDD-FDD ni iperereza gusa, si n'inguvu zo kurasa, si n'inguvu zo kugwana, si n'inguvu ziki, ni iperereza. N'iryo perereza rituma naka na naka bavuze ngo bagira bahure, bamenya no kubashiramwo ubuzo baja hagati akabateranya. N'iryo perereza rituma imbere yuko munatangura igikorwa ca mbere bazaba bakimenya, bakaba bagitegereye nuza gutegura akacagwa mu mutego wabo. N'iryo perereza rituma abantu bacana intege gusa kandi bari bitwa ko bari basangiye urugendo, bakora ibiganiro vyo gutukana no kwambikana ibara no gukurana ubuntu. N'iryo perereza nico kibazo nyamukuru. Abantu rero bashaka kugira intambwe na ntoyi bashoboye, ni bicari ico nyene bacige. Inguvu z'iyo ntwaro ziri hehe, faiblesse zayo nazo ni zihe, biyubake ubwa mbere bahereye aho, kuko aho utahakozeko ikosa benshi bararikora ryo kwibaza ngo ni intwaro itagira inguvu na nkeyi, ngo upfa guhaguruka bikaba biheze. Ukakora gutyo uzoba wiheza. Hariho inguvu bafise, ziga uzimenye, wige n'ingene uzica ku ruhande kugira ugire aho ushitse. Ica kabiri maze kuvuga ko nuko abantu batobandanya bata umwanya muremure wo kwiyumvira abandi bazobatorera inyishu. Ubu iyaba nk'ubu, kandi sinifuza ko yonabitubwira nka Wilson mbere yo kutubaza hagira ati jewe aho ndi ndafise abantu 5 twicarana dutegura ico cokogwa. Ubu gusa turindiriye kumva abandi bantu bicarana bagategura icokogwa.
hanyuma turaba abo tuvyumva kumwe n'abo tutavyumva kumwe, abo tuvyumva kumwe tuje hamwe buke buke dutere twubaka ibintu bihera kuri bitoyi biduga biba binini gushikaho inguvu za bamwe n'abandi zigera zifatana canke zikompletana canke zihanahana hanyuma bivyare ikindi kintu kinini. Ariko umwanya munini duta tuvuga ngo ni naka na naka bazohura kugira bishoboke, tuzoba turiko turata ndizera ko hariho abatavuga babikora, ico ndacizera kuko ari ukuyumvira ingwano gusa. Ico sindagikekeranya ko abasendefte bagumye bakora ibi ingwano bazoyibona, sindagikekeranya n'umunota umwe. Ikintera ubwoba ni kimwe, nuko hashobora kuza ingwano ituvyarira ibindi bimeze nk'ivyo, nuko niyo ngwano yoza ikadusubiza inyuma kurushana n'ivyo twariko turabona, kuko zarabayeho ingwano zica ibihugu kurusha nuko vyari bimeze haba iwacu. Abo basendefte barayikoze, haba hariho n'ibindi bihugu dufise aho bakoze izo ngwano bishe ibihugu kurusha nuko vyari babisanze, n'abandi bakoze ingwano zigakiza ibihugu, n'abandi batakoze ingwano nabo nyene bagakiza ibihugu. Jewe nipfuza kumva aho ivyumviro bihinduka bigira biti twebwe nyene dushoboye iki, ku ruhande rwanje na naka twamaze kugira intambwe, mbega naka wowe tujamwo nawe canke hari ahandi mwebwe mumaze kwiyungunganya tukajamwo, hanyuma bakamenya kubikora mw'ibanga. Nibutse dufate ko tudafise space, tudafise Facebook, tudafise n'ivyo bindi. Nitwige vyagiye biranashoboka na bitoyi, tuzosanga mu gushoboka kwavyo hatanguye ico ndiko ndavuga nyene. Ni waja kurondera urugamba rwa Gasore, ni warondera uti Ndadaye we yabigize gute, ni warondera nawo basendefte ivyo bashoboye kugira, uzosanga hariho umwanya w'abakoranye batariko baravugira hejuru, atawarazi ico bariko baragira, bakira umugwi muto, hanyuma bavyara ikintu cyavuye gikwega bose kirakiza. Ntituta umwanya ngo ni WhatsApp na space. Rero wansavye ngo mbega Foko dizokoresha ikiganiro c'abanyapolitike muri societe civile na ngo bose baze cyo duvaho dufashe ingingo zikigiye gukiza igihugu. Iyo sinovuga guca ikiganiro kizobaho. Kumbura igishoboka ni inama abantu bashobora kwicaramwo bakiyumvira, bakadefinisa aho hantu bashaka gushika. Izo zirakenewe. Hanyuma hakaba abatangura gufundika ijambo ry'igishoboka, izo zirakenewe. Mugabo ngo ni ikiganiro dufatira ngaho umugambi wavuze ngo ni ugufata umuheto, twe tuvuga ngo turafashe umuheto, abandi bati nta muheto twe dufata. Bene ivyo biganiro aho gufasha abantu bivaho bibakiye n'intege na nkeyi bari basigaranye. Nico n'ukuri je numva novuga kuri ivyo. Ibindi duguma dusubiramwo, uvuga ati hakwiye ko usanga twese tufise inyinshi zisa vyo kogwa nande, niho ngaruka nti tugabanye kuraba uwundi, umwe wese agume ku ruhande rwanje, namaze gutangura iki, hanyuma ndondera uwo tugikorana. Ego murakoze cyane Pacifique Naje. Nibutse ko tugira twakire uwundi mugwi w'ibibazo abaza kuronka ijambo, mugerageze kudasubiramwo ibibazo byamaze kubazwa canke byamaze kwishurwa, hanyuma mugerageze mwubahiriza umwanya. Uwa mbere ni Pamela, nimba muriko muranyumva mwiriwe. Mwiriwe Gilbert, ndabaramukije, mwakoze no kumpa ijambo. Ndaramukije cyane abatumire Pacifique Ninazwe, Pitas Nshimirimana, Innocent Muhozi, turabakunda cyane. Mushobora kuba mutabibyigwa cyane, ariko mumenye yuko muri abantu dushigikiye cyane rwose, dukunda dushima ibikorwa byanyu igihe cyose. Fokode murakaramba n'indirimbo muti imbere ya byose ni Uburundi. Ego akabazo Pamela, mufise akabazo canke mufise intererano? Ariko Gilbert mu mwanya mvuge iminota 3. Ego murayifise Pamela. Murakoze. Ego nagomba kubanza kubashimira cyane gose kubera yuko ubu turiko tuyaga kuri ibi vya parlement, ariko mwe muri abantu mumaze imyaka 15 muriko muragurira abarundi ico gihe cose, mukanabizira bibaviramo guhunga. Nagomba yuko mumenya nejo naho hoba ikindi kintu, mumenye yuko muri intore z'Uburundi, n'abariko baravyumva bamenye yuko muri intore intare
ntaheba. Jewe novuga ati sakabazo mfise kuri abo ahubwo ni ubutumwa mfitiye abariko barumviriza. Ndavuga ni umwe wese muri we arabona ibiriko biraba mu Burundi, niyibaza ati ndiko nkora iki kugira bihindure, ndiko nkora iki kugira ngo ibiriko biraba uno munsi bihinduke mu gihugu. Ino parlement turiko turaganirako twabitahuye neza, turabitahura yuko harimo abantu bajanywe n'inda zabo. Hari umuntu afite mikoro yuguruye, hari umuntu afite mikoro yuguruye yogana. Ndiko mvuga nti kumbure Epitas mwumfasha mumbabarire gato Pamela. Epitas niba muriko muratwumva mwugara ka mikro. Ego muduge kwijambo. Ego ndavuga nti ino parlement uko bayitubariye uno munsi na je rejoins Epitas nkavuga ati ntaco nari ndayitezeko kuko turabona ingene batowe, ahubwo tubandanye twigishanya duhana ijambo. Je ndamaze kumva amakuru n'abantu bo muri CNDD-FDD bababajwe no kugenda gutora, bagiye gutora bazobaserukira muri ino parlement, bagasanga babandikiye ko deja ku gakarata bakabatwara même cette fierté, iryo teka ryo kuvuga ati nashitse naje gutora, je nyene niyandikira uwo ntoye naho yoba ari CNDD-FDD kuko niyo nshigikiye, hanyuma baheza kubaha agakarata gaharuye bamaze kwandika kubatorera, bakabashira kwirangi, iryo rangi ryabamaze ku kwezi kose bagerageza kuri karaba bikanga. Dutahura umubabaro abarundi barimo, udutwawe n'abantu, igihugu kiri prise en otage. Hariyo abantu bakipfukamye mu nda batakikunda na gatoya. Natwe abarundi kugira ngo dushobore kurwanya abo bantu duteza kwiga gukundana, duteza kwiga gukunda igihugu. Ndakunda irya ndirimbo cyane rwose yakokoze ngo imbere ya byose ni Burundi. Umwe wese yibaza ati none ubwo Burundi kugira ngo bijya ibintu bihari bihinduke nkora iki? Mpora mbarira abantu nkababarira ati muri 2015 je nari mwibarabara, twari mwibarabara turisize, cyari ko tujanye mwibarabara, harimo ibintu bivuye muri parlement yari hari kiriya gihe nyene. Ariko nubwo twavuga duti turiyamirije manda ya gatatu, harimwo n'ubukene bwari bihari. Umwe wese yibaza uno munsi turi muri 2025, burya bukene bwa 2015 usubira ukabura uno munsi uvuga uti wamengo twariko turishimisha. Ata kintu gihindutse uno munsi muri 2035 tuzoraba uno munsi amarira hari uno munsi dusange wamengo twariko turigirisha. Ubutumwa rero ni umwe wese ariko arumviriza. Je rejoins Pacifique ni nahaje avuga ati sinzira imwe, nimba inzira hari abafashe inzira y'umuheto nibayifate kandi turabashigikiye. Abariko bakora inzira ya diplomasi nibayikora, abari muri societe civile mwese ibikorwa byanyu muriko murakora turabishima. Uwundi nawe niyumvamwo yuko agatafari kiwe ari ugucapa kugira ngo asohore ibiri mu mutima y'abantu no munsi nabicape, ubu vyandika mu ndirimbo navyandike mu ndirimbo, ariko n'icya mbere mwese ngaha mwese mushobora gukora. Hariyo abatazi ko kino kiganiro kiriko kiraba. Inzira ya mbere akatafari kawushobora gukora kigira partage, gisangize n'abandi baze bavyumve, bumve yuko abarundi barushe kandi baticaye. Murakoze cyane Pamela. Professor Terimbere nimwe mufisi umwanya wo kuvuga, nimba muriko muranyumva mwugure mikro, sinzi ko ari intererano mufise canke arakabaza umuza kubaza. Nimba munyumva Professor Terimbere mwiriwe? Mwiriwe cyane Jiribe. Mwiriwe. Jenny nagaterano gatoya gusongera n'iminota zishika. Muduge kwijambo. Iyi titre yanyu ya parlement ya Shabani ni ko Pacifique bivuze neza. Ikindi ndabona ngo mashimire Pacifique, ndamubwire nti ku barundi benshi asigaye ari umuhanuzi w'abarundi, niko no bivuga. Niteka novuga ko dusigaye tumuha. Hanyuma cyo nagira nshike cyane nagira mvuge nti uriko baraba ibintu byo mu Burundi ingene vyagiye biraba muri imyaka 50 iheze, waba uvuga uti n'umugwayi muganga atigeze amenya ingwara yagwaye. Murantunga ndi muri sport ni muri marche. Turabumva nta kibazo Terimbere. Hanyuma
umva ni nk'umugwayi umuganga yoba yaragerageje kuvura imyaka n'imyaka atazi ingwara agwaye hanyuma akamurunda nk'imiti akagerageza kwiyumvira mugabo ntibifate agatinda akamupfana cyangwa akamurembana kubera aho Burundi bugeze Burundi buraremvye ntiburapfa ko turacabuvuga icyo je nagira nshikeko cyane cyane iyo ngwara bashaka n'ubu uye tukoze ko turasha duwana aha twicaye ngaha tubivyuye twese tugatangura gusubiranamo ibyo ndabibona muri iyi minsi heza ya mezi aheze hari ibintu byaje by'amakiti by'ibiki mbabarire jeribe sivyo ngira ninjiremwo ndiko mvuga ibi vya parlement yisije turimo n'umunsi en fait CNDD-FDD tuvugishanye ukuri dusanga yubakiye kuri ideologie ari ibintu Pacifique yavuze ati irafise service de renseignement ikomeye ikora neza iri efficace muga ico ni igikoresho ico CNDD-FDD yubakiyeko mu matohoza ariko arakogwa yo kubikonfirma ni ideologie en fait kuko ugiye kuramba abantu bato mu Burundi ntwa ntituvuga ngo amatora yaribwe canke yagize iki harimo ubwoba harimo akantu kari mu banyagihugu babumvishije kandi niko gatuma bashaka na CNDD-FDD imera nk'ikomera ako kantu rero niyo ideologie rero tutayigwanije ngo bandanye twiyumvira yuko mu Burundi ibintu bishoboka afite tukashaka kubigira normal kandi bitari normal aho oye ntarakimwe tuva twashize je suis très très pessimiste en fait cyo ituma je mvuga nti dushaka kugwanya ibintu biriko biraba mu Burundi duteza d'abord kudoma kurutoki ikibazo Burundi bufise niyo ideologie ya CNDD-FDD en fait novuga nti ishingiye ku macakubiri bo hari abavuga ngo en fait ngo muri CNDD ngo harimo incabwenge harimo abantu incabwenge zagwanya ivyo bintu 2015 ziya nizo zari zanyuma ubu incabwenge zisigayemwo ni incabwenge zishigikiye ivyo bintu ari nazo zavyangitse ico gituma yo jeno saba yuko abantu bakiri bato cyane cyane ibyo bintu batovyirengagiza ngo baje muri ya logique yo gushaka kubona yuko umenga ivyo bintu ntibibaho mu Burundi kandi bibaho kandi ivyo bintu bashaka tusubiye no muri histoire n'izibindi bihugu no mu banazi harimo incabwenge voilà nivyo nagira ndababwire jewe nk'intererano murakoze cyane Professeur Terimbere reka twakire kandi dignité mwiriwe cyane namwe ni intererano canke umufisa akabazo je sakabazo ariko nja kuvuga kuri points ibiri d'abord nja kuvuga kuri sujet no muzi hari hanyuma mugabo nja kuvuga no ku by'abandi bavuze ko kuri politique générale y'igihugu cacu ariko politique ijanye n'amashinga amateka kumbure tout à fait oui tout à fait mugabo politique mudoke kwijambo dignité yego icambere ko na Gerard Ndabira bagaruka kuri jewe nta gitangaza na kimwe ahubwo par contre binyemeza neza ibintu nigeze kuvuga ngaha igihe bariko muri ko mugira ikiganiro cy'amatora binyereka yuko muri CNDD hariho ikintu atayindi marge de manœuvre basigaranye na ntoyi aho vyerekana neza ko nubwo bafise abatowe ariko ata confiance nimwe birerekana ributiriyo canke hoba hari hagati ubwabo manque de confiance yo kuvuga ati nakasi ndamuzi neza reka mfata uwo nsanzwe nzi ashobora kunyoboka nshobora kuvuga ikagikora nshobora gukora ikagira ivyo je nico binyereka kuko ahandi abatowe bose ugiye kubaraba bikugarukana hahandi kugira ubone Gerard Ndabira abatogwa bikugarukana ukuntu amatora yagenze uko naho yaba ari umuntu w'umukadire bibaza ko yibemera mugabo byasaba yuko bategezwa kumwumvisha ko twereka aho utoye
bakabanza kumwereka hatora kandi yari umuntu bizigiye. Ivyo rero binyereka yuko ubwabo nyene muntu uze mu iwabo hariho manque de confiance, atanumwe bizeye. Ivyo rero biroroshe uca wizera umuntu uvuga uti ubu naramaze kumumenya, bimaranye imyaka 5, ndazi ivyo avuga, ndazi ko nshobora kumushira aho nshaka akajana nanje. Nibaza yuko ivyo bije kwerekana ubyo ari byo byose barafitanye ikibazo hagati, aho umwe atizera uwundi. Umuntu akavuga ati reka nizere uwo nabonye imyaka 5, ico ni cambere nico novuga kuri ivyo kuri sije. Kuca kabiri, je suis tout à fait d'accord n'ivyo Pacifique yavuze. Ngaha abantu bose bavuga ngo kubereka abantu batoja hamwe, kubereka abantu. Ariko Pacifique yababwiye ati ariko mwibuke ikintu kimwe, nimba mushaka ivyo bintu mwibuke kubanza kwibuka rezo sosio. Nashaka mbwiza abantu kuri ngaha, umuntu wese azi ko ashaka ivy'intambara mu mutima, urumva umwe wese nta numwe ashobora kubabiza, hari umuntu wese cyo yumvira ku mutima atakivuze ntushaka kukimenya. Ariko hari ikibazo dufise mu Burundi kinakomeye kandi nibaza yuko kizofata igihe kugira kiveho, ibintu vy'amarezo sosio. Uno musi hari abantu babariye abasirikare ku marezo sosio. Uno musi nibaza yuko bavuga ivy'intambara kurusha n'ababaye abasirikare canke n'abazi ico gisirikare. Nibaza ko umuntu wese aje gisirikare ndakize. Ivyo Pacifique yavuze n'ukuri, kugira ufata ingingo yo kuvuga uti nshaka ngwanye naka, ikintu ca mbere uhera ko kuba kutararonka n'abasirikare, ubanza kuronka ico bita iperereza kugira umenyere adversaire ivyo afise, ico akoresha kugira nawe ushobore kumugwanya. Hanyuma uje kumbwira yuko imihari yose izokwama ifonderwa kuri marezo sosio, bizotugora imisi yose ngaha. Nabwiye abantu muri 2015 ndababwira ati kudet imeze nka ferabeto. Kera bavuga ngo iyo uri kuragira ngo isima ntirara, ubundi kudet iraye iba yananiranye, sefini iba yakunaniye, kudeta ni nk'inkuba. Umuntu wese azi gisirikare ivyo ntashobora kubimpaririza. Ca kabiri, hariho n'abanyapolitike bavukiye ku marezo sosio. Uno musi ashobora kukubwira yuko ivya politike abizi kubera kurikirwa n'abantu benshi ku marezo sosio. Gusa oro seho dosa kugirwanya igihugu, umuntu afise igihugu afise imbaraga zikomeye, uvyanka uvyemera afise imbaraga zikomeye, kugira umugwanye bigusaba ubwenge, bigusaba gutekereza ukibaza uti mbega nkora iki. Sukuza kuri rezo sosio uvuge ngo nkurikirwa n'abantu 1000, nkurikirwa n'abantu miliyoni. Ivyo ntaco bifasha. Bigusaba kwiyumvira ivyo nawe ukora ucije mu bya gisirikare. Abagisirikare bagakora ivyo bashoboye gukora, abanyapolitike bagakora ivyo bazi. Ariko sinibaza ko hari umuhari uzofonderwa kuri rezo sosio mu gatondo umuntu akaza akavuga ku radio ngo twashizeho chef d'état major. Or ivyo leta byategezwa kuyisaba kugira izote proyer les moyens zituma bashobora kumenya ni bande bagize umuhari. Mugabo bamaze gutanga amakuru ya gusa, ayo ntibakisubira gutanga amafaranga yawe. Ca gatatu arizo nashaka mpereze ko ego musongore dignité. Ego ni naco mpereza ko kabisa sindantewe. Nashaka kubwira umuntu wese avuga ngo abantu ngo baje hamwe, kuja hamwe nta narimwe bizokwigira bishoboka, kubera umwe wese arafite des ambitions, kandi naba bavuga ngaha benshi bafite des ambitions cachées politiquement, baba bifuza ese no bari jewe ngabura cyane no batarije ngabura. Rero biragoye kugira azobivuge ouvertement, nico gituma bavuga ngo baje hamwe. Or mu kugwanya igihugu naho vyo bagute, umwe wese umuhari ugomba kugwanya igihugu militairement uriyempoza, nta n'umusaba ijambo, uriyempoza abantu bakirotuva bawukwirikiye, babishaka batanabishaka basanga ufise imbaraga. Nuko bigenda partout. Ni nka kujya ubona CNDD. FNL ntiyatanguriye mu ntuze, siyo yatanguye mu ishamba. Mugabo ro CNDD yaje mu nyuma. None kubera iki ari yo kandi benshi bagwanira presque bimwe. Mugabo impose yerekana la capacité, abantu barayikwirikira no mu gihugu. Nemera ko ivyo bizoba, kuko nta narimwe je nemera ko ubutegetsi butose bahinduka. Ibwo ntabwo bafise kuri ico. Urakoze cyane dignité. Ngira mwumvise abanywanyi batatu bagiye kuvuga, Professeur Tembere, Pamela na Dignité, nta kibazo babajije, nico gituma tugira twongere amahigwe abanyuma bane muri kino higano, kuko umwanya uri kura tujana. Hariho abasavye amajambo, witwa François, witwa Eric, uwitwa Ntabuntu, hanyuma arahereza Ndorikima. Reka duhere kuri François. François mwiriwe nimba muri ko muranyumva? François mwiriwe nimba munyumva mwugura ka micro. Mwiriwe neza, ndaramukije abatumire namwe bw'abamenyesha makuru.
Ego murakoze cyane François, mugerageze dukoreshe umwanya dufise muto, ntimusubiremo ivyo abandi babajije, mugomba kubaza akabazo cyangwa mugomba kunganira abatumire. Yewe ndafise igisabo, ndafise n'akabazo, kandi ndafise no kunganira, ndacagagura sintevye. Ego murafise iminota 3 mugerageze kuyubahiriza. Ego je ngomba kwisabira Pacifique azohora dutunganiriza ikiganiro, hari ikiganiro cahora gica kw'iradiyo bavuga amateka agenga umwenegihugu, kudondora amateka ajejwe akingira umwenegihugu, byahora bica kw'iradiyo kera, ndavyibuka mu za 2009. Amateka n'amategeko agenga umuntu, ivyo ndabivuze kubera ko ijwi rya Pacifique rigera kure. Uravye nabo muba muriko muravuga mu butegetsi, barasoma amakuru cane cane yanditse Pacifique, turafatira ku bintu bahindura baravye commentaire ya Pacifique. Ego hanyuma akabazo ngaruka nja kubaza, hariho uwo munyepolitike Epitasi. Epitasi turiko turaraba umugambwe wa MSD kuva 2010 ndavyibukana, wari ufise abanywanyi b'abajene na cane cane barakunda warawutwara yitwa Sinduhije Alexis, kandi yari afise n'iradiyo, we Gilbert wakora kw'iradiyo RPA, twarakurikiranira ibiganiro bicaho akabizi n'ibindi. Ariko imbere yuko agenda muri politiki yarasezeye mu mwuga. Ego ariko twagomba akabazo gatumbera kuri Epitasi, mbega kabunye politike turetse kuja turatumbereza kuwo Pacifique ajejwe Focode, dutumbereje ku munyapolitike yatwitavye bobo muri politike yabo. Singomba yuko avugira imigambi canke ivyo bifuza gukora mwihinduka ry'iryo turiko turabona mu gihugu, boba bafise boba baja hamwe kumwe bahora baja hamwe, wa mugambwe twemera abajene bakaba baraba bakagira commentaire aho igihugu kigeze n'ico bokora ejo hazoza. Ngira yumvise akabazo François. Hanyuma akabazo gatumbeye kuri mwebwe, kuri wewe Gilbert wahora ukoresha ikiganiro akabizi, hari umundi mumenyesha makuru umenga wari wasubiriye. Nitwa Serge Nibizi kandi yari umumenyesha makuru twemera aciye ubwenge. Turashaka uzodutunganiriza ikiganiro natwe abajene babivuze kwiki ku buzima bw'igihugu. Aba bantu wajejwe Focode, abanyepolitike aba bafise ivyiyumviro bitsimbataye kugenza buke buke kugirane, ariko turagomba muze mutugirire ikiganiro gikurikijwe n'imyaka yacu, duterere turabe mbega n'umuntu ariko François ntabakiriyemwo mu biganiro Focode itegura, ntikumira nk'ijambo abantu ifatiye ku myaka, ku bakuze, abato, abasaza bose irabakira. Sinagombye kuvuga ko haba ikumira, ariko inguvu zo guhindura ikintu mu Burundi n'abajene, kuko ubu ntitwovuga ngo tugomba duhindura ibintu, ngo tuje tubwira ngo Pacifique ahahungiye urira indege tugusange ku kibuga ca Melchior Ndadaye, bisaba mu bajene, kandi ntitwovugira ngira ntagukiriyemwo François. Pacifique arongoye Focode ari nayo itunganya bino biganiro, ngira aza kubishura kumbure akabazo kumvikanye. Murakoze cyane. Hama intererano je mvuga intererano ku kanyuma, inama nshinga amateka, umukuru w'inama nshinga amateka Gerazi Ndabirabe yabivuze neza, nakanya ko kwiga icongereza, sakanya ko kwiga ibihanze Burundi. Nkaba mvuze ntitugira amahoro. Murakoze namwe François. Reka twakire kandi uwitwa nta buntu nimba muri ko muranyumva namwe mwiriwe. François mwugare mikro nimba muri ko muranyumva. Nta buntu muranyumva mwiriwe. Kumbure ko sinzi, ngira nta buntu ntariko aranyumva, mu kurindira kumbure yuko tumuronka hariho uwitwa Ndorikima. Mwiriwe Ndorikima.
Mwiriwe neza, murakoze kumpa ijambo, murakoze kumpa akanya ko kugira icyo nshikirije kuri iki kiganiro mwateguye. Ndabaramukije, ndaramukije n'abatumire, ndabaramukije n'abari ngaha bose. Jewe ikintu nagomba kuvuga, c'est vraiment en rapport avec le sujet, ni mwavuze ati visage de la répression promue, reconduction de Gérard Ndabirabe, décryptage. Jewe ico nagomba guhera ko mvuga nuko reconduction y'abantu bahora mu nzego kuri legislature iheruka ko babaho conduit ko Gérard Ndabirabe asubira kuba perezida w'inama nshingamateka nta kintangaza na gito, pour la simple raison yuko nico bita jeu de chaise musicale, ni hamwe ni intebe zitanu abantu bakaguma babisanya, umwe aje ava ku ntebe uwundi aja kuri wundi. Le jeu de chaise musicale genda ukunda, ariko en gros muri ngerageje guca muri make n'abantu babisanya ku ntebe, umwe akava ku ntebe akaja ku yindi. Nta gitangaje rero kirimo, c'est même assez logique wanashaka. Kubera iki? Kubera uno munsi dutwagwa n'ikintu citwa CNDD-FDD, n'abantu bagiye mu ishamba bafite ico bagiye kugwanira, naco bigeze batsindira. Hariho ababazanye ku butegetsi babaterekaho, abo barimwo abarundi, barimwo abanyamahanga, mugabo ico bari bagiye kugwanira bo barakironse naho batagitsindiye. Rero barakunda no kutubwira bati igihugu kiragwanirwa, ntiturohota tukirekura, naho gushika Yezu Kristo agarutse, naho ababivuze bamwe bahavuye batangara, mugabo naho batangaye ibintu ntivyahindutse. Urumva rero nta gitangaje, nta butegetsi barota bavako, no muri 10 ans niko bizoba bimeze, no muri 20 ans niko bizoba bimeze. Ico kuvuga rero kuri ibi kikabiki kikaba je ndakunda kumviriza gukurikirana ivyo Focode ivuga, ibiganiro igira, ivyo bandika muri Focode, et je me pose une question, nkibaza nti ko bakunda kuvuga ingene CNDD-FDD itwara nabi, bibaza ko kuri ubu kuva muri 2005 hari umuntu atarizi ingene itwara nabi, ko je suis certain, je suis sûr ko n'abari muri CNDD-FDD nyene ngira ngo nuko yitwara barazi ko batwara nabi, a plus forte raison n'abanyagihugu barabizi ko batwara nabi. Pourquoi est-ce que alors dutangara chaque fois ko bagize ikintu ukamenya ikintu cy'igitangaza kibaye, nta kintu na kimwe batavizokora, ahubwo n'ivyo batarakora bazobikora. Ça ne peut qu'empirer en fait. Donc il faut pas ko tuza turabwira abantu ngo yo ngo bafunze umuntu, ngo yo ngo bisha abantu, ngo yo ngo hatowe naka, ngo yo ngo bivye amatora. Nibitari ivyo bazobikora, kuko n'abantu sinzi uwabivuze mu mwanya uheze, n'abantu bagiye mu ishamba, bava mu ishamba sans transition baja ku butegetsi, ku buryo igihugu bagitwara nk'uko batwara ishamba. Rero ubwanyu ibikozwe ntibivugwe kubera ko oya ahubwo hako bivugwa, ahubwo hogira ibikogwa dans l'autre sens. Ego hanyuma narumvise la fois passée umuntu yitwa Bamvuga Inyumvira yaravuze ikintu kiri très intéressant. Yavuze ati demokrasi, amatora yaranse, ibiganiro vyaranse, coup d'état zaranse, manifestation zaranse, none ubu icyo bagisigaye pour changer les choses ou pour améliorer les choses cyo bigiki? Ni muri yo sens dukwiye kujamwa afete kuvuga yuko batwara nabi. Se yego hariho veye ikenewe, la veye ni kuvuga abantu baguma bavuga ati hariko bibi no kuvuga hariho gutabariza abantu. Sorry, no kuvuga uraguye uragarutse, uremera yuko sinigeze ngwa nta naho nagiye, donc singarutse. Ndiko ndakubwira yuko gutabariza abantu birakenewe, mugabo kugira ibiganiro byo kuvuga ingene CNDD-FDD itwara nabi nta nico. Iyo veye nigumeho, bibe documenté, abapfuye bandikwe, ingene vyagenze vyandikwe, mugabo ubunye igisigaye no kwiyumvira ngo hokogwa iki kugira au lieu de décrire ce que le CNDD-FDD fait, comment est-ce qu'on change ça et d'une façon effective. Apana ko nta biganiro bizokunda, nta matora azokunda, nta kintu na kimwe. Izindi nzira zose twokwita pacifique turazi neza ko CNDD-FDD atazo izokwemera. Ubunye hakenewe kuvuga ngo tuvugane ukuri, igikenewe ni iki, icokogwa ni giki.
hanyuma hari wavuze ati umuntu yahise nko ariko kurwana. ndori kimpa nimba wakurikiye bose barahuriza yuko ibikwiye gukorwa byose bitavugirwa hano mu kiganiro. Ego mugabo kuvuga dans le sens bikwiye gukorwa turashobora kubivuga kugira ngo abatwumviriza parce que hari igituma mugira ikiganiro urumva ni kugira ngo abantu bamenye ukuri ingene ibintu bimeze dufashe guhanahana kuyaga pour prendre conscience de la situation de la réalité actuelle hanyuma tumenye ico kogwa ingene kizokorwa ntibiganirirwa hano nta nivyo nagira mvuge mugabo nagira mvuge akajambo kanyuma ndori kimpa umwanya watujanye. Akajambo kanyuma nukubashimira ko mwampaye ijambo ibindi nagira mvuge vyari ivyo nta kindi nagira mvuge nti arrêtons de décrire les actions du CNDD-FDD, essayons de les arrêter. Murakoze cyane ndori kimpa reka turangirize kuri nta buntu mwiriwe cyane. Ego mugerageze musubiremwe ivyo abandi bavuze ni nakabazo canke n'intererano. Ndafite utubazo nka tubiri kandi ndanyarutsa. Muravye mu minsi iri imbere tugiye kuronka mu gihugu leta nshasha, kandi iyo uravye uko bagenda bakurakuranwa ku mamanda bagiye bahanahana CNDD-FDD, imwe yose irafise ivyo yagiye izana nk'ikintu gishasha haba mu bijanye n'ubwicanyi kwiterambere ryo nta riba rihari. Muravye rero leta nshasha ishobora kujaho mufatiye kuri inama nshingamateka yahagiye mubona hari ibizogabanuka canke biziyongera kuruta mufatiye kubayigize iyi parlement nshasha ku bwanyu nko muri Fokode ku biharuro muhora mukora n'ama-analyse muhora mukora. Ico ni kimwe. Ikigira kabiri, akenshi ibi biganiro kuva tukiri muri manda ya mbere ya kabiri ya gatatu ya CNDD-FDD ibiganiro byo guhanahana amajambo byarabaho, ariko akenshi tubusanga tuguma nyene twizunguruka ko tukerekana amabi akogwa ariko ugasanga nta gihindutse. Mbega ni ikihe gishasha dushobora kwameliyora mu bijanye no gutunganya bino biganiro kugira ngo umurundi wari we wese yumve ko hari yindi ntambwe turiko turatera mu guhamagarira abarundi guhindura ibiri mu gihugu. Nsozera akabazo ka nyuma, mwagiye muvuga bamwe n'abandi bavuga ibijanye no gukora ritarume ibijanye no gufata umuheto, kandi nabamvuga inyumvira aheruka kubivuga ati niyo nzira yonyene isigaye, ariko mwanacishijemwo Pacifique yacishijemwo aravuga za FPB, aravuga Rede Tabara, aravuga za Forebu zahaciye, ariko uno munsi turacafise umuhari uhari witwa Rede Tabara. Muri oni leta ya CNDD-FDD yarawuvuze n'abantu barawuvuga na leta y'u Burundi irajabuka kuwuhiga kenshi bagatana mu mitwe ko umenga uwo muhari wo turawiyobagiza ntidushobora kudugira kuri uwo tukavugana n'abawugize tukaraba ukuntu tuwushigikira ukongereza imbaraga tugaterera ibikenewe byose kugira ngo tudasubira gufondafonda ibindi bishasha kumbure bishobora gukunda canke ntibikunde, ahubwo tukuririra ku bihari. Murakoze. Ugombye kubaza bande mwe nande? Narimbajije ico cyanyuma ndakibajije Pacifique. Ikindi icya kabiri navuga ku kijanye na amelioration y'ibi biganiro tuvuga, reka ndacerekeze kuri Innocent Muhozi niba kihari. Murakoze. Arahari. Murakoze cyane ntabo. Ego kumbure ko ngira umwanya watekanije wa kino kiganiro uri kuri atujana, ariko ngira abatumire baraza kumfasha kugira ngo bacagagure benshi mu babajije ni batatu, ngira abandi bagiye batanga intererano. Reka mpere w'ijambo Epitas Shimirimana, hanyuma Innocent Muhozi murakurikira, Pacifique Nazwe murangize. Dufise iminota 5 kumbure turaza kurenza ku iminota 5 ku kiganiro, ngira icendira bakwiye 3 kugira ngo mugire icyo muvuze n'ico mwishuye kuba babajije. Epitas Shimirimana imwe mutango. Murakoze. Mpere kuri François yambajije ko yavuga ko umugambo wa MS mu 2010 ngo wari ufise abanywanyi benshi bugwaruka, rero ko kabunye politike
uyu munsi twoba dushobora kuja hamwe n'ubwo gwaruka canke guhura kugira ngo tugire komantere nk'uko byahora bikorwa kera. Inyishu nomuha ni ego, n'ubu birakogwa. Gusa ico agomba kumenya nuko hari cyahindutse ni iki? Ntidufise igihugu ngo tugende kugira za mitingi kumwe twazigira abamenyesha makuru muhari hanyuma mu vyerekane canke mu bivuge. Twarahinduye umukenyuro w'ingene dukora. Nivyo abatari bake bari mu buhungiro, mugabo nshaka kubwira François ko hariho abanywanyi benshi n'ubwo gwaruka gwishira uri mu gihugu hagati. Ubwo rero ingene rukora si ibintu bishobora kuza kuvugirwa ngaha, mugashaka kumubwira ko bafise aho bashikiriza ivyiyumviro vyabo, bafise abo bahura kugira ngo bashikirize ico biyumvira canke bagire iyi commentaire nkuko yari karabivuga. Mu majambo make umugambo urasi uko utunganijwe muri bino bihe bijanye n'ibihe turimo nyene, ku buryo François canke uwundi muntu vyomugora kumenya ingene turiko turakora kubera nyene ari byo bihe turimo. Hanyuma Ndoricimpa hariho ibintu yashikirije bisa nuko birimo nk'umwiheburo, aho yavuga ati ibiganiro vyarase, demokrasi yarase, amatora yarase, izindi nzira zose pacifique zarase, ati none hokogwa iki? Ico rero nashaka kumubwira ni iki? Kumbure hariho abarundi bashobora kuba batabona neza intwaro turimo. Shaka kumwibutsa yuko abarundi bose n'abandi atari Ndoricimpa bavyumvireho, bateza kumenya yuko turi mu ntwaro ifitaniye isano na zimwe za Idi Amin Dada, murazi ivyo zakora mu Buganda. Dufise intwaro ifise icipfana n'intwaro ya Habyarimana yakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda. Dufise intwaro ifise icipfana canke ifitaniye isano na zimwe zaba Bokasa, zaba ni bene izo nizo ntwaro dufise. Izo zose rero zagiye mu gihe abanyagihugu benshi bagize urunani bakazigwanya. N'uyu munsi cokogwa nuko abantu bategerezwa kumenya ko bategerezwa kugira urunani bagahaguruka bakazigwanya. Nitwahaguruka tukazigwanya tuzobishobora. Hariho Pamela na Dignité bagumye bavuga bati umwe wese yobandanya gukora ivyo ari karakora kugira ngo ibintu bihinduke. Shaka kumubwira rero Ndoricimpa n'abandi barundi ko tumenya ko kandi bina Pacifique yari yabigarutse, umwe wese aha hagaze icari ategerezwa gukora buri munsi kugira ngo ibintu bihinduke. Donc ni twebwe dutegerezwa kuzohindura ibintu, sabandi bantu bazoza kubihindura. Kuko tugumye tuvuga ngo hokogwa ikumengo n'abandi bazobikora, ni twebwe uno munsi dutegerezwa gukora ibishoboka vyose. Umwe wese mu vyarimwo, umenyesha makuru akamenya vyategerezwa gukora kugira ngo ibintu bihinduke, uwo muri societe civile gutyo, umunyepolitike gutyo, ariko cane tukagira uyu mugwi munini w'abarundi bahaguruka bagomba kugwanya intwaro nk'iyi, tudasize inyuma rya jambo Jean Claude yavuga atabarundi twese nitwige kuvuga oya. Ngico rero icokogwa, abarundi twese dutegerezwa guhaguruka tugafatana mu nda kugira ngo twige kuvuga oya haruhande y'ivyo bariko baradutsindagiramwo. Kandi ndabizi ntakekeranya yuko tuzobishikako, nayo ibi bindi ntivyase, nico gituma n'ubu tukibibandanya. Ntushobora kuvuga ngo ibiganiro vyarase, kuko naho iyo uzoja hose uzohindukira ko abarundi bicara kugira ngo baganire. Twe twama twavuze ko ikintu nyamukuru ari uko abarundi twumva kumwe ko dutegerezwa guharanira
uburenganzira bwacu. ego Ubwo nabwo ntavogerwa cyane cyane n'ubu nuko abarundi tugira ijambo ryo kwitorera indongozi, nuko abarundi tugira ijambo ryo gushobora kwitoza kugira ngo dutunganye ibitariko biratunganywa uko tubishaka. Iki rero ni ntavogerwa, abarundi dutegerezwa guhaguruka tukavuga tutoya, harageze ko abarundi twicara kugira ngo tuvugane ingene hashobora kubaho aya matora. Ubu burenganzira abarundi twatswe kandi ari ntavogerwa mu kuvuga ijambo oya, kandi tuzobishikaho. Murakoze cyane Peters. Inoza Muhozi, sinzi ko namwe muriko muranyumva, mugerageze ngira hari akabazo kamwe mwabajijwe mukishure. Inoza Muhozi, sinzi ko muriko muranyumva. Niho dusigaranye. Ego. Ni ngombwa tuganire kugira dusobanukirwe kumwe ibibazo dufise, dufate intumbero imwe mu byo tugomba gukora kugira ibintu bihinduke iwacu. Ni ngombwa, si ukuvuga ko biherera ngaha, hari ibigomba gukorerwa ngaha, hari ibigomba gukorerwa ahandi. Kandi kwa kundi bavuga mu kirundi imiti ikora ikoranye. Ni ngombwa abagira diplomasi bayigira uko byavuzwe, société civile iguma imonitora, iguma itabariza, abamenyesha amakuru tubyamplifiye, abanyapolitiki bashobora kwisigura, n'abandi bose banyagihugu bashoboye kuvuga ikibabakiye. Ni ngombwa rero kuvuga, burya ijambo ni ikintu gihambaye cyane, kuko icyiyumviro ugifise kirasebuka kikavamo ibikorwa. Processus ni uko burya umuntu ntiyaduka ngo apfe gukora ibintu atabanje kwiyumvira. Uri wenyine uriyumvira ukabikora, ariko ari bibarara muri benshi, uriyumvira ugasanga ibyiyumviro n'abandi murabikora mu bikorwa. Ni ngombwa rero abavuze ikintu kiri important cyane, nibaza ko ari igihe by'intambara birafise uko bigenda, kuko ntabwirisha assemblée générale kugira ngo abantu batore uyu cyangwa bafashe uriya. Oya, ufise capacité, yubatse capacité kubikora arabikora, mugira akora bizima, abariko arabikorera, kuko umuntu twese twitwa ko tutakorera igihugu, abariko arabikorera bakabona ko ari bizima, baragukurikira, baragufasha, barakora ibishoboka byose. Sibica muri assemblée, si vote, si iki, bica muri capacité yo kwiyempoza mu bikorwa uriko urakora bitomoye, byumvikana, bidahohotera abantu, bidakorera ikiba abantu, byo gutabara abantu n'ibindi. Ibyo birumvikana. Mugabo ngaha igituma tubivuga bigomba kuvugwa no kugira ngo nejo bundi aramutse abikoze ntihagira bitangaza ngo kuki akoze ibi, ngo byari guca mu biganiro twese turabona aho tumaze imyaka tubisaba nta kivamo. Burya ibiganiro byari ko ari byiza cyane, kuko mu biganiro ntawe urasa uwundi, ntawe ukomereka, ntawe uhasiga agatwe. Ariko intambara nyine ukwicana. Burya intambara ni ukwicana, aho ziri kuyinshi nazo si ikintu cyo kwihutira, mugabo utagira uko ugira umuntu ariko arakwica, umuntu yaguteye aje kukwica, uramwivura nta kundi. Uramwivura ugakingira, ugakingira abiwawe, ugakingira ababanyi, ugakingira umuryango etc. Nicyo gituma dutera tuja kuri ibyo, kandi tukabivuga twebwe, kuko ntawe ukubwira ngo kiriya ntukivuge kandi ariko arakwica. Ntawoza ngo ibyo ntibikorwa, uriko urapfa ariko aragutabara, ariko aragukorera ibyo byo gutabara biriho. Iyo umaze gusanga uri wenyine uteza guhangana n'ibibazo ufise, urahangana nabyo nyine ukashima teza acte, ukabikorana iteka rishoboka, ukabikorana ubuntu bishoboka. Uko intambara ziri kwinshi, naho dutangazwa n'ibintu biriya tukaba dukwiye gutangara, kuko se neze by'intambara ntacari dukwiye kudutangaza uno munsi. Nta bintu cyose bikwiye kudutangaza. Ngira ngo twarizeye ko bazohinduka nibamara kugira responsabilité y'igihugu, nta byaje, donc ni babandi nyine nta gitangaza kirimo. Ni ngombwa rero dusangire ibyiyumviro, dusobanukirwe kumwe. Mubone ko numvise Peters ariko aravuga priorité saho ndazishyira no kuri nagatowe, amatora si yo priorité, si cyo mbona cyo dutabara nta namba. Tugomba kubanza kumvikana ubwo Burundi dushaka tugomba kumera gute imbere yo kujya muri ayo procedure y'amatora. Mugabo haragiye icyo bagiye guhindura. Bisigura yuko ari ngombwa ko duharira, tuganira, dushaka Burundi bumeze gute, n'iki kihe priorité, n'ibiki ibi ni sensible tutagomba kuvuga tubwira bose, tubibwira bose, kuko hari bwo kubwirwa aho bigomba kubwirwa, hari bwo kuvugirwa, hari bigomba kuvugirwa, hari bwo gukorerwa, hari bigomba gukorerwa.
ariko ni ngombwa iki gihe tugiprofite ko kugira ngo tugerageze gusobanukirwa kumwe ibibazo dufise kugira n'ejo tuzopfa ubusa tuzopfa ko tutasobanukiwe kumwe ibintu twari gusubira kuba twasobanukiwe imbere yo kujya muri urwo rugendo rurerure rutubindiriye. Murakoze cyane Innocent Muhozi. Imbere ko Pacifique avuga ariko nsabe Pitas niba muko muranyumva mwugara ka micro. Pacifique ni nahazwe namwe mugerageze kwishura umusongore umwanya wagene kino kiganiro usa no warangiye. Murakoze ubwa mbere bwo noshimira abantu bose badutereye ivyumviro bagize ico bashikiriza kandi byose byari ivyumviro bikomeye. Pamela yadushimiye nanje ndamushimiye yanarangije agira ati yamara bakora ivyo bakora bamenye ko hariho abariko barakora ubutegetsi ntibwibaze ngo bizoguma gutyo. Byari jambo rikomeye iryo tera imbere. Nawe yadushimiye nawe ndamushimiye. Hari icyo yavuze gikomeye ndacumva gutyo. Yagize ati kimwe navuga ca renseignement CNDFT dikoreshe genderako ati ni gikoresho ndavyumva uko nyene yabivuze na jewe. Hanyuma aragaruka kuri ideologie giheruka twakoze ngaha. Nibuka Rugambara niwe yagize ati ni problème ni kibazo ca ideologie kandi ideologie igwanywa na ideologie. Buriya kimwe nguma mvuga nti abantu bategerezwa kuba biteguye neza mu vyiyumviro ubwa mbere, hanyuma ivyumviro bikaca arivyo bidetermina les actions. Kirahambaye gose ko haboneka ideologie sambura iyi ideologie y'amacakubiri itwara igihugu uyu munsi. Hano harakomeye abantu ntibibaze ko ari kuhasimba ngaho naho ni ntabanduka kugira ngo bishoboke ko igihugu ideologie huza abarundi isambura ideologie yaje kujyanisha abarundi. Hanyuma dignité nawe yavuze ibintu bikomeye sinzi ko none abigaruka ko ariko uko yagiye arabivuga hose numva nanje tubihuje uko ariko arabivuga. Yavuze crise de confiance iboneka mu basende DFTD ariho hamwe bagira bati duhe uwo twizigiye uwo twamaze kumenya ingene bacunganye ingene twamaze kubivuga sino bitebako. Yagarutse kuri kijanye na renseignement ko abafite ibyo bagomba gukora bose bategerezwa ico kintu kugifatira umwanya kuko nico kibasambura abo nabo niba batabakize ntaco bazoshika ko kinini. Yavuze no kubindi no kuri ndamushimiye kuko numva uko yabivuze ariko ndabitahura. François yadusabye ko twokwiyumvira n'ikindi kiganiro cohora kigaruka gose ku burenganzira bw'abantu. Yavuze les droits et les devoirs des citoyens. Kumbure muri Focode naho turashobora kwiyumvira ko hari ubundi bwoko bw'ibiganiro dushobora gukora, ibiganiro bifise nk'iyo mvuze mu gifaransa nti caractère pédagogique, ibiganiro vyigisha abantu bibaha ubumenyi. Nibi byose wumva abantu bariko baravuga n'ivyo by'intambara kumbure barakwiye kwiga n'ibihugu vyagiye bishobora kwibohora bikoresheje intambara, ibihugu vyibohoye bitarinze ko b'intambara, hakaba ivyo vyigwa maze abiyumvira bose ico bokora kumbure bikagenda bigira ico bibafashije. Yanasavye ko hobaho ikiganiro kijanye n'ugwaruka. Byose nta kidashoboka ni iciyumvira abadutereye ku ruhande rwacu dushobora kwiyumvira ico ko dushobora kugikora nk'uko n'abandi atari jewe deje turi kumwe na Innocent Muhozi afise television, hariho abandi bariko barumviriza iyo besoin ico kintu ugwaruka ruvuga ko rukeneye aho ruvugira kumbure naho gwigira. Bamwe bose bakaciyumvira ko ataco bogikora ko mu kiganiro cyaheruka rero n'atubwiye ati no kwiyumvira uburyo nk'abantu bakiri bato cyane uyu munsi turiko turavuga ugwaruka. Ubu hariho abo no kwita abakuze bari mu rugero rw'imyaka za 70, 60, 50. Turafise abandi bari hagati yabo ba 50 na ba 30, ariko hariho abandi bari munsi cyane bari kiri ku myaka 20, 18, 15. Mbega bobo hariko haboneka ubutumwa ubuhe bubashikira buca mu zihe nzira ivyo ugwaruka rw'iyo myaka gwumviriza nibihe? Aho hose birasabwa ko abantu bagenda bitunganya kugira ngo habeho ubutumwa bushikira abo, kuko hariho ugwaruka novuga ko ubumengo ubu gwahebewe CNDD-FDD
iyi yigisha ibiswi by'inkona uwumvirije ibintu kugwaruka ruriko rurigishwa hari ikibazo ninde wundi ariko arabwira abo muri iyo myaka ibindi vyiza atari ivyo vyiyumviro vy'amacakubiri bari ubwo buruzi bariko barahabwa ubu aho hose bidusaba twese kuguma twiyumvira ni igiki kindi dukwiye kuzana gishobora gushikira abo nabo hanyuma nta buntu yambagije ati mbega hari ico nibaza leta nshasha yoba igiye kuzana uravye amaleta yagiye arakurikirana hari ico yagize ati kenshi urabona iyo turiko turamabi akogwa n'ubutegetsi buhari haraho twibaza ko ivyo bageze ko ari vyo atavyosumba ivyo iyindi leta yaza tugasanga haje ibisumba ivyo none ubu hari ico umuntu yokwibaza iyije nayo izoca ikora reka tuze tuyirabire nta niteze ngo izoza gukiza ariko sinopfumura kandi ngo mvuge ngo iyi zozi zovyonona muri runo ruhande bama bafise ubuhinga bwo kudutangaza bagashobora kuronka kirushiriza kuba kibi ivyo twamaze kubona umugani wa Daruto ati hazobaho n'ibindi bisumbirije ivyo twabonye ati kubera ko tudashikira Red Tabara ico yakibajije novuga sinzi ko uko noronka inyishu jewe no gitanga kwico kumwe twamye tuvuga tuti bamwe bose kuco bashobora kuco babona bokora babandanye bitunganya ababona nk'inzira y'umuheto bashobora kugira bati inzira nziza nuko boshigikira Red Tabara bakayikomeza hari abandi ushobora gusanga agira bati bokora uwundi muhari kumbure bariko baranawukora numvirije burya iyo umuntu ariko arumviriza amajambo uko avuga urashobora kumva umuti hariho ikindi kintu gishobora kuba kiriho ndiko ndavyumva je navyumvise mu mvugo zagiye ziravugwa rero aho ni hamwe nguma hahandi nti ikintu umwe wese ico yibaza ashobora gukora ariko no muco yibaza ashobora gukora agume yagura ashobora guhura n'abandi kugira ngo intumbero yose yoza ikiza igihugu iba intumbero ishobora guhurizwa ko na benshi ndora icimpa yagize ati yabajije yagize ivyumviro vyiwe nawe turamushimira nk'abandi ati vyabaye mu nama nshingamateka ni simple jeu de chaise musicale nivyo ni igifaransa ciza ariko nibaza ko bitagarukira aho gusa ni vyiza ko niyo jeu de chaise musicale ni vyiza kuyiraba ukayimenya burya ni rya kosa navuze hamwe hamwe dushobora gukora ryo gufata ututi vya CNDD-FDD byose turabizi umuntu akaca afata gutyo gusa ati turabizi nta bindi tuja kuraba iwabo ni ukuguma umuntu yiga izo dinamike no muri bo ziriko ziraba nibaza ko urugamba urwo ariko rwose uwo mugwana umukengereye ntunamwige ntunabone ingene nawe intambwe zindi ariko aragira canke ariko